umva ukuri. Kwirinda ni impano ya mpwemu yera. Kwirinda ni impano ya mpwemu yera. Nubwo tubaye mu isi abantu bakumva yuko ukwirinda ataruhara bifise mu iyobokamana, ariko uyu munsi twifuje mumve ukuri ko kwirinda ari impano ya mpwemu yera. Mu gitabo ca Bagalatiya igice ca 5 ku murongo wa 22 baravuga ngo ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda, ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Muri Bibiliya baratwereka yuko kwirinda ari imbuto za mpwemu yera. Umuntu aja mu bwami bw'ijuru asabwa kwirinda. Kwirinda rero hambavu yo kuba ari imbuto ya mpwemu yera, ariko kandi kwirinda ni ingazi yo kwezwa mu rugendo ruja mu bwami bw'ijuru. Umuntu wese ariko araja mu bwami bw'ijuru ategerezwa gushikira ingazi yo kwirinda, nk'uko biboneka mu gitabo c'icete ca mbere ca kabiri ca Petero igice ca mbere ku murongo wa 6, aho Petero yavuze ngo ubwenge mu bwongereko, kwirinda, ukwirinda mu kongereko ukwihangana. Rero biza bigora umuntu kwihangana adafise kwirinda. Kwirinda rero ni imbuto ya mpwemu yera. Ukwirinda tuvuze umuntu yirinda mu buryo butandukanye. Twirinda mu byo dusoma, twirinda mu byo tuvuga, twirinda mu byo twumviriza, twirinda mu buryo twambara, kandi tukirinda mu buryo dufungura. Iyo tugeze mu kwirinda mu buryo bw'imifungurire, umuntu akwiye kumenya ngo ukwirinda nyakuri ni uguheba ibintu vyose vyonona umubiri, hama tugakoresha neza ivyo vyose bifitiye akamaro umubiri. Niyo mpamvu ukwirinda nubwo tutabisoma muri Bibiliya, nubwo udasoma kunywa itabi muri Bibiliya ko ari bibi, ariko kubera yuko itabi ryonona umubiri wacu, ariko rusengero rw'Imana dusabwa kuvyirinda. Nubwo muri Bibiliya tudasoma ko kunywa icayi ari bibi, ariko kubera yuko icayi kirimo ubumara bwa teine turavyirinda. Nubwo muri Bibiliya tudasoma yuko kurya inyama ari bibi, ariko bivanye nuko hariho ibintu vyinshi inyama zishobora kwangiriza mu mubiri w'umuntu, kubatahajuru basabwa kuzirinda. Umva ukuri, ukwirinda ni imbuto ya mpwemu yera.